Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe. Bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Muri kumwe na mwene so Ntakarutimana Eric mu kiganiro ca SAVEUR DIVINE. Turashima Imana mushobora byose yo ituzigama ikabana natwe buri munsi, ikanadushoboza kugira ngo turonke tuvuga muri kino kiganiro. Imana yacu nihabwa ishimwe n'icubahiro. Nukuri nta mwana w'umuntu bishobora kwama ariko araronka amajambo avuga buri munsi, ariko kubwa mpemu yera n'ubushobozi bw'Imana budukoreramwo, Imana iradushoboza. Imana nishimwe. Rero burindwi tuba dufise teme tuganira ko ku ijambo ry'Imana. Abakozi b'Imana batandukanye bakayivuga ko, nanje nagiriwe ubuntu muri abo kugira ngo irico mvuze. Rero dufise teme ivuga ngo nta cica umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ariko je naciye nongera akantu kavuga ngo kiretse wewe nyene ubwawe. Imana nidufashe cyane. Ibiva hanze biza kutugerageza, biza mu buzima bwacu kugira ngo biduteshe inzira, ntabwo bishobora guhagarika umugambi w'Imana. Ariko twebwe nyene tubigizemo uruhara birashobora gushika umugambi w'Imana ndushikeko kubw'uko ngene twitwaye muri ivyo biba vyadushikiye. Reka rero dusoma amajambo y'Imana dusanga mu gitabo c'Itanguriro igice ni ca 37. Turasoma ku murongo wa ndwi dushikane ku murongo w'9. Ndanzi y'amajambo ivuga ngo inzozi za Yosefu. Ku murongo w'indwi hatubwira ngo narose dutekera imikama y'ingano, uwanje mukama uriyegura urema, mazi yanyu mikama iraza ikikiza uwanje irawunamira. Bene se baramubaza bataho ni wewe uzotuganza, ni wewe uzodutwara. Izo nzozi ziwe n'ayo majambo yiwe bituma barushiriza kumwanka. Ku murongo w'9 yongera kurota izindi nzozi azirotorera bene se ati nongeye kurota izindi nzozi, narose izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyunamira. Imana nishimwe. Uyu n'umuhungu yitwa Yosefu, umuhungu wa Yakobo ariwe Israeli. Imana iramugendera umwana akiri muto, ari umusore muto cyane. Imana iramugendera imwereka ibi bintu. Izi nzozi yaronse amaze kuzisobanurira bene se hamwe n'abavyeyi biwe, by'ukuri baratangaye kandi bagira n'ishari. Bagira ati uyu mwana ngana gutya, uyu mwana mutoyi, aha niwe uzotuganza. Izo nzozi rero guzituma bamwanka. Hanyuma rero haragera igihe se wiwe Yakobo atuma uyu Yosefu ngo aje kuraba bene se iyo baragiye imikuku. Byumvikana ko bagera igihe bakaja kuragira bakamara igihe batarataha. Rero acatuma Yosefu atigenda urabe bene so iyo baragiye. Muri iki gice nyene ku murongo wa 19 havuga ngo bamubonye baravugana bati nguri ya karosi araje, nimuze tumwice tumuterere mu gobo rumwe muri ibi, duheze tuvuge tuti igikoko c'inkazi caramuriye, tuze turabe inzozi ziwe uko zizoba. Imana nidufashe.
bene data, hariho benshi bagomba kwica umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Hariho abantu Satani ariko arakoresha, hariho ndetse n'ivyo yokoresha by'ingwara ishobora gutera umuntu akumva arihebuye, akumva umenga icyo Imana avuze ntikizoshika. Ariko nagenda kuremeshe mwene data, iyo ngwara canke ivyo bibazo urimwo, ivyo ubona nyene umenga birakugarije, nagira ndakubwire ntihumura, biriko bigusunikira ku mugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Aba bene se ba Yosefu bakimubona ariko araza, bavuze ati nguriya karosi araje, nimuze tumwice, tumuterere mu bwobo rumwe muri ibi byobo biri ngaha mu bugaragwa, hanyuma turabe ingene inzozi ziwe zizoshika. Hanyuma bamuterera mu bwobo. Ariko bamwe muri abo bene se aravuga ati amaraso ya mwene wacu yoduhumira, reka nimuze tumugurishe, tuve tumugurisha n'abantu bagiye muri Egiputa, bamugende bamutwaye kugira ngo amaraso ya mwene wacu ntaduhumire. Hanyuma baca babigenza uko nyene, baca bamugurisha n'abantu bagiye muri Egiputa. Amaze gushika muri Egiputa, bamwe bamugura, nabo bamuca bamugurisha ngo n'umugabisha w'ingabo yitwa Potifari. Yari umugabisha w'ingabo, yaratonye ibwami. Hanyuma baca muzeza ivyo mu rugo byigwiye byose. Yosefu ashitse mu rugo kwa Potifari, Imana ibana nawe, kiganza c'Imana kiba kuri we, ngo agira umugisha. Potifari ngo aramwizera gushika namuzeza ivyo mu rugo byose. Hanyuma Potifari bigaragara ko yari umusirikare yagenda ku kazi, hanyuma ntaguma atamuhira buri munsi. Uyu mugore wa Potifari rero nawe ngo aragera igihe aramwifuza. Amaze kumwifuza bashanga basambane. Yosefu avuga amajambo akomeye cyane ati jewe nta canke ico nokora, sinocumura ku Mana yanje. Uyo mugore rero ngo acahengera, ngo abakozi bose tariho bari, ngo acaraza aramusumira, ngo aramubwira ngo turyamane. Yosefu ngo aramwankira, hama ngo aramwiyambura, ariruka. Wa mugore baramufata camutana impuzu, Yosefu ariruka. Wa mugore ngo acahamagara abanyarugo bati ngo murabe wa muntu yambatuzaniye, akoma induru, amwagiriza ko yagomba kumusambanya. Yosefu baca barafata baterera mu ibohero. Yosefu ashitse mu ibohero, naho ne bagira ikiganza ciza kuko Imana yari kumwe nawe. Imana idufashe cyane. Bene data, niko ndakubwira, ivyo ubona biko biraza bisuriranye imbere yawe, ntuhumura, ntugira ubwoba, nibiriko bigusunikira ku masezerano yawe, kiretse ibiva muri wowe nyine ubwawe. Yosefu yitwara neza, Yosefu yanga gusambana, Yosefu yanga gukora icaha, Yosefu yirinda icaha. Imana ibana nawe kandi mugirira neza, imushitsa ku masezerano. Hanyuma imyaka yamaze mu ibohero yagize ikiganza c'Imana. Haragera igihe rero aba bapfungwa barota inzozi, arabarotorera, bakora ibwami, baca havamwo bataha. Uwatashe amubwira ngo uranyibuka, ageze ibwami nigeze amwibuka, ariko Imana yoyo yaramwibuka. Imana yaribuka icyo yavuganye nawe. Imana nishimwe cyane. Nawe mwene data, icyo mwavuganye n'Imana, Imana iracacibuka kandi izogikora. Rero haragera igihe umwami wa Egiputa nawe ngo aca arota inzozi, abura abazimurotorera. Wa mukozi aca aravuga ati muri prison hariho umuntu yandotoreye inzozi, umuheburayo niwe yoshobora kuzirotora izi nzozi zawe. Rero niho baca agenda arotora inzozi bwami, hanyuma baca bamuha kuganza igihugu cyose cya Egiputa. Niho za nzozi yarota zashika. Ku gice cya 45 ngaha mu itanguriro ku murongo wa gatatu gushika ku murongo wa gatanu havuga ngo Yosefu abarira bene se atereganijeho Yosefu aho data aracariho. Bene se babura ico bavuga kuko barandutse imitima kubona bari imbere yiwe. Yosefu abarira bene se atenda ni munyegere, baramwegera aravuga ati ni jewe Yosefu mwene so umwe mwagurisha mugashora muri Egiputa. None nimubabare ngo mwirakire kuko mwanguze ngashogwa ino, kuko Imana ariyo yatumye bitangira imbere. Imana ishimwe. Rero Yosefu acabwira bene se aya majambo ati humura. Baca basanga bari imbere yiwe
hamwe bamugurisha za nzozi zirashitse. Imana ishimwe cyane. Bisanga ganza igihugu cya Egiputa kuko inzara ateye muri Isirayeli, baza gusuma, acarababona arabamenya, bo ntibamumenya. Rero aracarabibwira ati jewe Yosefu mwe mwagurisha. Imana ishimwe ngo ntimwirake mugira ubwoba. Rero mwene data nawe ntiwirake mugira ubwoba, kandi abakugiriye nabi ubaharire, abatumye gusunikira amasezerano ubaharire. Rero turabona ngaha Abisirayeli igihe bari muri ico gihugu, Imana ibasezera amasezerano yo gusura mu gihugu cabo, yo gusura mu gihugu cabo c'isezerano c'i Kanani. Hanyuma bava mu gihugu ca Egiputa ngo arabagaba 600 abagore n'abana batarimwo. Haleluya. Ariko muri abo bose nta bashitse mu gihugu c'isezerano kubera bagararije Imana. Abashitse mu gihugu c'isezerano yaba Yosuwa na Kalebu bonyene, kuko bagendanye n'Imana, bubasha Imana. Haleluya, bizera Imana. Mwene data ndagusaba ngo kugira ngo amasezerano agushikeko, kugira ngo icyo Imana yavuze gigushikeko, bivana n'ingene witwaye. Abisirayeli bitwara nabi, bagira mu bugaragwa, bagarariza Imana, baridodomba, bose Imana ibamarira mu bugaragwa. Abantu bashitse mu gihugu c'isezerano yabaye Yosuwa na Kalebu bonyene. Nawe mwene data ndakugira inama, guca Imana gushitiye kuvuze ko kizoshika, ariko bivanye ingene witwaye. Nawe witware neza, wirinde icaha, wirinde mwene data ubuzima bw'icaha. Yosefu yirinde icaha, Imana imushize ko amasezerano. Abisirayeli nabo bava mu gihugu ca Egiputa bagiye mu gihugu c'isezerano, ntibashikayo kubwo kugarariza Imana, kiretse Yosuwa na Kalebu nibo bashitse mu gihugu c'isezerano. Mwene data nawe rica Imana kuvuze ko kandi kizoshika, ariko bivana n'ingene nawe uzocitwaramwo. Imana iguhezagire kandi kugire neza, irushirizeho kugushitsa ko amasezerano. Imana iguhezagire mwene data. Amen, amen.